iyo bavuye mu gihugu cyacu cy'u Burundi bagakubitira mu bihugu by'Abarabu nuko baba bagiye kurondera agafaranga, nuko baba bagiye kuronderera imiryango basize ni Burundi, nuko baba bagiye kuronderera abana babo basize ni Burundi, banse yuko bashobora kubapfira mu maboko canke kubapfira hampande, bakavuga ati reka tuje mu bihugu by'Abarabu nimba hari ubuzi dushobora kuronka na bibiri, tukaronka n'ifana y'umwana, tukaronka n'agasukari k'umwana. Birababaje gupfira mu mahanga, birababaje kwitaba Imana uri mu bahanga, ugasanga ndetse n'umuvyeyi wawe ntavyo yamenye canke abo muvukana ndetse n'abasaza, ariko biri kose n'ubuzima tubayemwo, ikintu cyose iyo gishitse tucakira uko nyene. Ndababaye cyane, Imana to imwakire mu bwami bwayo. Bamwita Amisa, numwe mu bigeme novuga yuko batabarizwa mu gihugu cy'u Burundi, basanzwe bari mu gihugu cy'Abarabu nabo naco sikindi ni OMANI. Bariko baragerageza kurondera ubuzima ndetse barondera abavyeyi ndetse n'akazoza kabo kugira bakubake neza. Ndanabashimira cyane mwese muri mu bihugu by'Abarabu muriko murarondera ubuzima, muriko murondera ubuzima abana banyu ndetse n'abavyeyi banyu ndetse n'igihugu kigatera imbere kubera mwebwe bivanye n'ubuzi butandukanye mu kire hano mu gihugu cy'u Burundi, ugasanga igihugu kiko kiratera imbere kubera mwebwe. Uno Amisa rero numwigeme yarasanzwe atuye mu gihugu cya OMANI, niho yarasanzwe akorera imirimo yiwe ya minsi yose, nkuko nakubwiye yuko abigeme bava mu gihugu cy'u Burundi bagiye kurondera udufaranga canke kurondera uburyo kugira babandanye gufasha imiryango yabo, nimbarakazi ko mu nzu bakagakora neza, hama bakaronswa udufaranga twabo. Birababaje cyane, ino nkuri kinshikira navuze ati numubabaro udasanzwe, navuze ati nka Star Boy kandi yicishe kuri Star TV, uko umuryango wiwe n'ibyaca kuri Star TV, peut-être ari abantu muri famille yiwe baza gucora kubibona bakavuga ati ibi nibiki bibaye, ariko biri kose reka nihanga mvuga ati umuryango we wihangane cyane ndetse n'inshuti n'abagenzi. Iki ni ikintu gikomeye cyane gishitse. Birababaje cyane, benshi bagiye barandika amasasa atandukanye, umwe avuga ati uraguye ku kazi utariye n'ibyo wari kuruhira kweli, n'amosozi amaimoji y'amosozi menshi cyane, Imana iguhe akaruhuko, iruhukiro ryiza. Niwo bandani acandika ati niwo bandaniriza mu buruhe nubwo warimo ku kazi burahagije, nzohora nkwibuka wahora umpa ijambo ry'Imana. Imana ikwakire mu bwami bwayo Amisa, uko biri kose ndahojeje umuryango, ndahojeje n'igihugu cy'u Burundi ko tubuze umwigeme wacu, umwigeme w'igihugu. Uti rero bimeze gute? Nka Star Boy nagerageje kurondera amakuru atandukanye hirya na hariya, ngerageza gushaka kumenya icyatumye umwigeme wacu yitaba Imana. Bamwe bambwiye ati kuko n'ama audio amamwe y'umubosi wiwe ari mu rurimi rw'Icyarabu naho ntagumva neza cyane, ariko bimwe ndavyumva. Nagerageje gusiguza bimwe ntumva. Umubosi we yavuze ati uno mwigeme nije nari umubosi wiwe yaragwaye, turamubwiye ati tumujane kwa muganga, nawe avuga ati meze neza nta na kimwe. Ayo namwe mu makuru twagiye turaronka kuri bamwe basanga bakora muri ivyo bihugu, ariko nimba hariho ayandi makuru uzi uraza kutwandikira muri commentaire, canke nimba umuzi uwo mwigeme uraza gushikiriza ino nkuru umubabaro udasanzwe abavyeyi biwe ndetse nabo bavukana. Tumaze kumviriza iyo audio yo mubosi wiwe ivuga yuko yoba yaragwaye, bamubwira mutware kwa muganga, ngo nuko Amisa avuga ati numva ameze neza, kujya kuntu usanga umuntu yumva kamitende akavuga ati numva ameze neza adashobora kugenda ejo. Nuko rero ngo bamutwaye kwa muganga, uwo munsi weje yavuze aca yitabira Imana kwa muganga. Reka dusaba umuryango we wihangana, ukomeze kwihangana kuko nibe bitoroshe kandi bikomeye cyane. Hari n'igihe wosanga yaramaze nk'imyaka 3 cyangwa 4 ariko araronderera umuryango wiwe, ariko araronderera abana biwe canke kazoza kiwe.
mbega bigiye kugenda gute muri famiye yiwe. Mubandanye kwihangana na cyane cyane yuko ari wavuze ati nzama ndakwibukira ku jambo ry'Imana wambwira. Mana ndamuguhaye Amisa umwakire mu bwami bwawe. Ndakweretse n'abandi bigeme bose bari mu bihugu vy'Abarabu ndetse ubarinde ivyo bari kubakora vyose. Ikirenge cya mbere kibicabo, icya kabiri kibe icabo. Ubandanye kubarinda bariko barakora ibikorwa vyiza, bariko bararondera agafaranga ashobora guteza imbere famiye zabo ndetse n'abana babo nabo bubakanye n'ibindi bitandukanye. Bariko batuma igihugu gitera imbere na cyane cyane kuzana uduproje dutandukanye tugatuma abari bakenye bamwe baronka ivyo gukora. Reka rero duhoze umuryango wa Amisa ndetse duhoze n'abigeme bababaye cyane babarizwa muri ivyo bihugu vy'Abarabu, bababajwe n'urupfu rwiwe, bababaye cyane. Bumwe bati ukuntu yarushe, ubuzi bwaho buraruhisha, amaheru yaronka wayakoreye, ariko aritavye Imana atari ivyo yaruhiye. Amisa Imana kwakire mu bwami bw'Imana. Nibaze yuko kuri wa munsi wo kuzuka uzaba uri kumwe n'Imana, uzahangama, uzaba wicaye amande y'intebe y'Imana ihanga izo bihangamye mu ijuru. Uko biri kose mfashe kano kanya kugira ncishe kino kiganiro hano kugira ubutumwa bushike kure kubatabizi babimenye. Mvuga ati abigeme muri ko murakora mubane n'Imana, Imana ibandanye kubarinda, Imana yisubije ivyayo. Reka imwakire mu bwami bwayo, tuhoza n'umuryango wiwe, duhoza n'abavukanye biwe ndetse n'inshuti n'abagenzi. Imana ibahezagire cyane. Navuze ati ino ni inkuru negerezwa gucisha kuri Star TV na cyane cyane ko mfise benshi bakunda kuvuga ati tutabarize Star Boy. Nanje navuze ati ni muri babaje ndiko ndayikora numva umenga siho ndariko uko biri kose nta kundi kuntu no bigenza. Imana ibahezagire cyane, muhezagirwe abantu bose mutari mu gihugu cyacu cy'u Burundi aho muri hose. Imana ibandanye kubarinda, ndababwire ko ndabakunda. Iyi ni Star TV, tugerageza kubazanira inkuru zose zitandukanye kugira mumenye vyinshi biriko biraba muri kino gihugu cyacu Burundi ndetse no hanze y'igihugu. Imana ibahezagire cyane, ndababwire ko ndabakunda cyane, gusa mubandanye kwihangana.